ndabaramukije kaze makuru ategekanya ikirere yo kuri wa gatandatu igenekerezo rya gatanu gitugutu 2024. Ejo mu gitondo hatekanya ko hazokwaka izuba ririmwo ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu kiretse muri Rumonge, Bururi na Makamba aho ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ahazobakanye kurusha handi akazuba ari mu ntara za Bururi na Kayanza aho ipimo bizori kuri degrees Celsius 14. Ku muhingamo hatekanya ko ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi kiretse mu ntara za Rumonge, Bururi, Gitega, Ruyigi, Karusi, Muyinga, Kirundo na Cankuzo aho hazokwaka izuba ririmwo n'ibicu bikeya. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizori kuri degrees Celsius 30. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isaha 12 zibura iminota 13 rirenge isaha 12 zibura iminota 5 zo kumugoroba. Akaba ari ngahagarukiye amakuru ategekanya ikirere mwayateguriwe n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari Fiona Tiro y'inka yabashikirije naho utaha.